réussite y'amatora hamwe twakoranye mu tumaze gukorana igihe kinini ihagaze kuri ya envelope sécurisée. Umuntu wese azokora igikorwa nta parvene kureisisa ngo atuzanire envelope sécurisée ikwije ibikenewe byose akazi kazoba kamunaniye. Bana kuva mu gatondo havuzwe PV haravuga bijya bintu byose mwagiye murumva ikintu kiza kibihwamika byose niki. Ababizi barabizi ingene umuza envelope sécurisée ushobora kutaryama n'agasho ushobora kukajamo. N'ikintu agomba kivuge muri rapatriement turiko mukolekta les enveloppes sécurisées ndayigaruka uriko les enveloppes sécurisées ukamuzi ko muri commune ufise bureau de vote 300 muzozane 209 enveloppes sécurisées uzoca usigura iyo bulletin de vote yagiye kandi muri décharge bagira ndababwira yuko muri logistique iki nico gicurubanza rw'amatora. Umuntu wese yo kwitwara hajya agomba guta mu mutego seni ikintu kizoturenganura ni ya envelope sécurisée. Umutima wanyu wose mushire kuri Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Nta karimo umwerekere yishiye muri iyo izoloir ntaheza ngo aronke ahakorera. Nshobora ko kica kiba ikibazo kuva izoloir tuyibahaye nk'ubu izo twarungitse nibaza muri verification nizere ko mwabikoreye utabikoze nawe ashika bikora kugira ngo tumenyesha yakiri kare. Izoloir ubanza kuverifia kwa kakantu kari izoloir tuyirungitse ugasanga karakuye ko ntaci bikimaze uzoca mu bitumenyesha kugira mushobore produire kuko gafasha umuelecteur kuronka girira shwa kuvuga bite ayisanzurira ngaha kugira gire shwa kandi ikongera iparti yongera igafasha ushaka ko twita hampoizolare beshatse ko mukazi njo ituma tubaye izolare mbona ngo turwara yimpaye wifata uko ni kimwe bibiri bitatu bine bisaba ko banza kuyugurura ukaraba ko bikwiye. Ni ambwa iyi ni lokale, iyi ni izolare lokale bakoreye ngaha nayo nyene urabona ko aka gapati gategerezwa kuba karimo. Ibi ndabivuga kuko benshi barazakira akabona ko yarose izolare agaterura agarura la veille y'amatora ukazamumba telefone ngo je sanze ngo fise ngo izolare 50 zidakora. Binabasaba yuko muri verification bijanye na izolare ikintu ngo kiverifia mukabika izolare mwabonye ko ikwije ibikenewe. Hariho iyindi izolare ya carton ariko kenshi dukunda kuyitanga aha muri mairie. Ndakwitanga muri mairie kuko twevita kwigira ingendo ndende kuko iyi fragile abona ko ari igikarato ishobora gucivunagurika. Muraba bo tuzoyiha byarateye ikibazo mu matora muri 2015 twarayitanze benshi twabisiguye nk'uko hageze ko bayimonta birananirana barazivunagura tiro tuva zose bazimaze kuko urabona karto tuvyerekana umuntu akabona ko ari bisanzwe mugabo ujya munsi witoraga iminota 30 abaelecteurs barindiriye ku kimota vyase igizwe na parti zibiri. Alo parti yo hasi kuko bimarije na cha kivunika ni karto n'ikokagisa izo na parti zibiri. Rawo ni izola iyi parti handi imbere iyo mu electeur ahagaze ukuguru akakukwira nuko wicuritse ntasukuguru naro ngagushira umva hashira ukuguru hanyuma iyo umaze kukihagarika ucuzuka monta iyi parti ya kabiri uyimontera hasi
baza ko benshi babiza bamaze kuzikoresha ariko ico gihe byarananiranye twararose amatelefone menshi byananiye urumva rero kimoteye hasi murabona ko ikiba isoloir umwerektere yinjiye agashira amaguru urumva aca atorera ngaha turicari kuri materiel luru ibi rero ni ibikoresho nyamukuru bikora ku biro vy'itora kandi ubishize imbere y'abaelecteurs muri bureau de vote bose baca babona ko amatora agomba abe iyi ni isanduku mu bubiko bwa seni hari ubwoko butatu bw'amasanduku turafise ico twita grande urne hariho na moyenne hariho na petite ico gihe kubera amategeko yarahari yaravuga la grandeur ico gihe bavuga ngo urne noire n'iyindi blanche ngira baravyibuka ico gihe hari muri 2010 iyi urne rero nayo ntimuzobifate binedege ngo je ndabi kuko bajya bamambere ba bureau de vote abariho abaje ari ubwa mbere ibi bintu babibona wewe ushobora kumaza ukibona kenshi ukibaza wo kuvyumva bimubwiye kwaca vyumva vyoroshe nikuzofata umwanya mu bisigurire bajya bamambere ba bureau de vote kuko umuhaye nk'iyi urne utamubwiye ibiyigize warashobora kuza akayiterura agaca agenda mu president wa bureau de vote akaja kwibuka ko hari ikintu kimutse kuko atigeze akimenya urabona hariho couvercle iyi couvercle igizwe n'ico bita hariho langete nakagafuniko akagafuniko ni detachable karavako ntaco etana aka nukuvuga aha hagati aka karangete katariko iyi urne ntaco bikivuze kuko irangete niyituma ashobora hajya bahejeje niho bugara bagaca bashirako sere kugira ntihagire ya bulletin ntije gusohoka urumva rero utamusiguriye arashobora gutwara urne itagira langete ikindi ca kabiri nababwiye ko ama urne dufise ubwoko butatu muri verification mu byo twabarungikiye biraswara kanya keza kubisigura kumbure abatabikoze nimwasubira hariya muje gusubira kuverify urako tubarungikira urne arico twita ikisuforme y'ikibase iki tukirungika ukwaco ni couvercle kwayo mu kuverifia kandi twari twabivuze urne zifise intoboro zimwe nk'iyi ifise intoboro zine muri verification utezwa turaba yuko na couvercle ni compatible na urne kana makaya mayashitse nk'ubu twarabibarungikiye twari twabivuze ugasanga muri ko murahanura couvercle ufise couvercle ijana ufise n'aya masanduku ijana ukabona kumengura kwica tanke utaraverifia ngo urabe ko izo couvercle ziri compatible n'iki gisanduku umenya nawe ko ufise urne idakwiye hari izifise intoboro indwi hariho n'izifise zitanu umenga n'izifise zine nuko muri verification bari bararavye yuko les couvercles ziri compatible avec les autres kuko bitari compatible uzosubira kuzirondera nimwasore kuzobigire mu birakumbara batabi verifie hama ikarto hatwebwe abo muri logistique ikarto tutayifise n'akazi nako twoshobora namwebwe kuri tere biradufasha hajya utekeye ibintu uri kuri tere chaque fois twe tubyita gukoda ni codification il faut kwama mwandikako ibirimwo niyo bivuye kuko bishitse Bujumbura twakira ibintu by'igihugu cyose mugero bitabaye codifié bigashika Bujumbura turashobora kubitakaza ntitubitore ikarto ni cimaze no kuvuga akazi gaheze
muca mushiramwo ibintu bigaruka Bujumbura mugaca mukoda mukandikako province ceci centre de vote bureau de vote numero tel twebwe bigeze Bujumbura turiko turacentraliza bica bitworohera hanini iyi ni carton kugira dushobore gutekeramwo ibintu kwikoresha nako ni carton izindi hanyuma ugaca ushirako scotch uraba gusa ko scotch wayishizeko neza kubijanye na materiel ruhanini nibi bikatuje muri sensible muri materiel sensible ikambere kuri encre indelbile encre indelbile ni produit chimique kandi ifashwe nabi yonona ibintu ngira mwabonye muri circuit de vote mwabonye ko bayihaye imeza yayo hanya hari encre indelbile nta kindi kintu bahashira natwebwe iyo turiko turadeploya encre indelbile abo twakoranye mwese murabizi yigera ija mu yindi materiel tuyirungika ukwayo kuko iyi uyikoresheje nabi kuri bureau de vote gaseseka nko ku bintu byose biba bipfuye ahantu ufata nka sesa nko kw'ikarto zitonze amajana 5 nka sesu twitorera hasi yaciye muri izo karto no kuvuga n'ikintu unategezwa gufata avec beaucoup de soin no kuri bureau de vote abamambre ba bureau de vote uzobabwira ko ari ikintu bategezwa kubungabunga batashobora kugira kugwangara kuko gitembagaye muri bureau de vote muca mwumva ko hoba ingorane ingene rero ikoreshwa harakunda kuba ikibazo kuko ubu iyo wazizanye zimara umwanya zirahaga hari ubembereza ugasanga arayishize kuri table yigeza yisekura bisaba ko cyo ni ikintu gikomeye kuri bureau de vote kuri encre indelbile kuko itabaye sekuwe ngo bazi inyigaza urashobora gushira urutoki rw'umuntu hamwe agiye akabona bivuyeko baca batangura kuvuga ko twatanze encre indelbile idafata ico ukora abamambre ba bureau de vote muzobabwira yuko encre imbere yuko bayikoresha bazohaza dabo bayisekuwe habaje kwisekuwa urutoke hajya bashirayo urutoki rw'umu electeur ejeje gutora benshi barabembereza ukabona umuntu arafasha urutoke ashize akantu gatoya nawe nyine agaca yigira ni ukuvuga ashize y'urutoke muri encre indelbile kugira ibe efficace urafata urutoke rwiwe ukarucomeka muri encre indelbile ntuce umurekura muzogira amambre ba bureau de vote niburi aramara mu 10 secondes afashe urutoke ko benshi yurekuye arabaca biruka ubwo nyene babikura urashira y'urutoke ahejeje akuye y'urutoke akaba mu rentena mu 10 secondes aho cumureka akagenda boss sere isere nayo ikora aha ku isanduku bababwiye yuko watanze iki cigwa Michel yabivuze ku isanduku ko sere mbere yuko itora ritangura umuntu arungurura irne kereka aba electeur bari ngaho batakintu na kimwe kiriyo tora rigomba ritangure cawugara isanduku mu kugara isanduku rero bakoresha utudusere kandi uraverifia ukaraba ko ingoboro zose wazugaye kuko isere umaze kuyugara muzobisigura mu mambre ba bureau de vote ko besha rabo batabizi baba batarabibona hari uzobigira yibaza ngo agomba girese amaze kwishirayo ntakurayo rero ushize y'ukugara kugira ugakure yurinda gukata n'umukasi urinda kugaca n'ukoresheje umukasi nukuvuga muri verification ibi byose ibintu utegetswe kuraba fise abayiri nangana gute bureau de vote ni zingahe zokenera sere zingahe utanguza ibiro vy'itora ibyo bikoresho byose kwa biverifiye kandi kote urabona ko gafise impande zibiri mu bisanzwe kinjirira ahubona hasa n'ahantu hari ntumu niho ukinjiriza mugabo ukagire kuri yindi kote gaca kavayo Kagiye kwino kote ukwezi karavaye umuntu ashaka kuza kwiga kavaye mugabo kuri iyi kote amenyo ni hafata neza
ayo makanako nako twita tampo isoloir nako twagashize muri materiel sensible kuko ikabuze itora ntiribandanye nakantu kaja muri isoloir murazi yuko ubu bulletin de vote dukoresha ni bulletin de vote unique iyo umuntu agiye kugira shwa yiwe urutoka agenda agakoza muri aka kantu agaca atera igikumo imbere y'uwo ashaka gutora aka rero nico kaba kajejwe muri isoloir aka ni gato mukabona mugabo prevision zako gashobora kwakira abantu barenga 600 kandi la qualité gafise ugiye gutora umuelecteur ashizeyo urutoke si nka bya byantre tumenyereye ashobora kugenda hatera uruko mugasanga bisigaye biraseseka ahashize naho nyene bikabantu rero afashe kumbure ku batarabibona babone ingene gakora cyane cyane nka perezida wa biro de vote nukuzobabwira hari ibintu bikomeye aterezwa kuzocungira hafi nkaka hari urashobora kwinjira muri isoloir akagenda afise iyindi intention y'ubunona amatora agacavayo agapuyeyo naho kagoye arashobora koresha ingufu zose zishobora gusanga agapuye bisaba ko perezida wa biro de vote mubabwira rimwe na rimwe bakaguma baverifia kuko hariho umuntu ashobora kugenda atakabonye akaca yisohokera akigira muzabwira ko abaperezida b'amabiro de vote baguma baveya ko aka kantu kariyo arakoze kuma kanya Monsieur Jonas je ndagomana ndabereka kundi kantu gakora ababwiye ko kitwa muri kantu ni tampo isoloir hano n'indi tampo za kuberekangira size ko kubibona ngaha bita tampo pour cacher à vote iyo ni tampo isoloir uko iba iri muri isoloir akantu rero muzokarabe neza murabe neza ko mugakora size ko mukabona gafise parti imwe yera ngaha mubona n'indi parti irabura ngaha ahagera muri isoloir nahahera ariko ahahera ngizo kuhashirako ndakura kumurabona yafata nukuvuga iki ahari kandi gasashe mutabona kari ngaha gaproteja ino parti yera iriko nuvuga ni nka kore ifata ngaha barayiproteje bashaka gasashe kera nukuvuga iki mucamo abantu mugakurako kugira ngo shino kwadera neza kuri kakameza dufate kakameza ka isoloir kari ngaha torera ko umereteje nukuvuga iki cyangwa gakurako rero n'ubutoki ugwara nagashishiye nkakabonye hengaka akarere mutagakuye ko biguvuga ntibikunda yuko agatampo isoloir kadera kuri isoloir yacu reka rero ndabere ko bigenda mugabo rero imbere reka ndabereke hanyuma ibibiri ndaza kubabwira nashaka kuri parti irabura hinge nyinde bazakashira ko muri mwebwe ngo byibonere neza umwe umusese wazare aze akashire ko ngaha tunyaruke wazare umwe merci kugira ngo mubyibonere abyikorere ko kuko abone ko ejo mvuze ari ibyo kareba aragatoye nagashishuye naho gato ugashira ahantu ku buryo kataza kujena umuntu aje gutora muraze ko amabirete ayashira ngaha kugira ngo atoremo uwo yifuza gashya no furuka yo ngaha shaka ingufu sawa ubu rero ndakabona gusabe ugakureko nashobora ngaka kari ngaha rero karaguma ko mpaka gushika abwe bakuri ko natwebwe n'ikibazo kabisa nuko bukire ngaha rero umuntu aje sinzi ko cyagenda nuko ino parti ntacyo iyi parti rero irabura kameze uko ntacyo kutumarira nagatoye kubera iyo entre iri indani irasaga funiko barakugurura hazuda kugurure muvyikorereko ubundi yihute ino parti ngaha merci beaucoup.
nagafuni karakugurura kafisa ahantu baramara ngaha hafisa ahantu ufatisha wakwira utoke amakugura très bien arakuguruye murakabona gaye sinzi ko murabona saba yakuguruye n'abagoye mugabo mukweze ko gatoke ngaha mugabo mazokera muri impangana ntangora nabiri mabonye hari kafise irangi usigaza ku rutoki uratoye umukandida wawe ushyirako imbere urutoki rero wakojeje muri tampo izorwa ni gutora ugakoza imbere ya insigne iyo wifuza gutora murabonera gahembe utubaro cyagume ngaho nyine murabereke akantu nakagumijeko wewe uragiye dufate uri mushasha wewe naje uragiye nsinza kugara ca ndigira wewe yigiriye mbwaguma ngaho nyene haje ubundi atari wewe ingutore acashika agira uku vyanye agira uku akoshe vyanye acagenda adatugoye nk'aba bamama bacu hariya babatamakazi b'abatanu bavyo nivyo babwira ni ukuvuga ikintu kugira ngo utore umuti w'ico kintu ucanzana umukasi ntagakata nihaza umuntu afise mauvaise foi nta rungu udakugara kagumaho murabona ngo yeye vyumvikana yuko mugashize ko rero uco mukata n'umukasi ngamugate navyo bese urakoze ivyo nshaka gushikiriza murakoze Manuel arakoze ibi tubivuga kuko muri kahise turabizi ngene vyagiye biragenda ugasanga araheze nk'isaha abantu binjira muri izolwa hari umuntu yinjiye akakugara abantu bukuru batazi vyarivyo akaza agakoza ko yibaza ngo aratoye kumbe nta na kimwe yatoye ni ukuvuga rero muri formation y'abamambre ba bureau de vote utwo tudetaye ntimuze muvyibagire kuko mukavyibagira bo bageze muri bureau de vote uzosanga itora ritagenze neza murakoze hama hariho kashe yatoye murazi yuko umuelecteur nk'uko babitubwiye yahejeje gutora kuri ya carte yiwe d'électeur abantu baca bamutera akagakashe kugira berekane ko iryo tora ahejeje gutora makashe rero dufise ubwoko bubiri bw'amakashe hari abazoronka izi kashe zimeze uko habe n'abandi baronka izi zo nta ngorane ziteye cyane ni kashe ahanditse ko yatoye ubushize muri tampo ugatera kuri carte d'électeur azoca hiyafisha yatoye ucutera imbere muri kaze yerekana itora iryo ariryo kuri carte d'électeur uzosanga ari mentionné abatora atandukanye namba rijya abakonseil communaux uzoca ufata ushira imbere y'itora ryerekeye abakonseil communaux haca haparesa yatoye nuko agiye ahandi hantu ashobora gutora iyi kashe ya kabiri igizwe n'amaparti atatu tuzobarungikira musange n'amaparti atatu muri ayo maparti atatu harimo kwanye harya umuntu afata kugira atere agaca habaho la parti irimwo ikashe murabona yatoye naho nyine handitse ko yatoye ikacigira na couvercle iyi couvercle rero urashobora gusanga benshi byarashitse nk'iyi couvercle imeze akarondera ahantu hari yatoye akabura ntimubone twebwe tubibona bitworoheye hajya bajya abantu b'abaperezida b'amabiro de vote bisaba ko utu tudetaye muzotubabwira kuko bobo hano na effort badashobora kugira babonye ikintu kimeze ashobora kukireka ni ukuvuga muri ico gihe iyi couvercle ikibanza ikavako ugaca usigarana aka kantu kariko yatoye ugaca uzana pwanye iyi pwanye hariho intoboro umuntu aca azana iyi pwanye ukinjiza ugaca uba nk'umuzungu ikifata aha rero bibaye kashe ushobora gukoresha ushira muri tampo ugaca ushira kuri carte d'électeur reka tuje ku madokima sensible asanzwe agera amatora reka tuhere
kuri iyi dokima nyamukuru mwagumye muyibona bayiprojeta twe twazanye carnet ya bulletin de vote pour les élections des conseils communaux 2020. Les bulletins de vote naho ubu komure tutarazibona ariko twabonye ko peut-être ishobora kuba modèle yofasha ziba ziri sous forme de carnet. Ubu hazoba hariho carnet igizwe n'amabulletin de vote 50 je crois, hakaba n'iyindi carnet izoba irimo 25 naba nihenze kumbure bogira bunyunganira bakagosora. Ni ukuvuga muri carnet hari abazoronka bizovana n'ingene twagize plan de dispatching. Ni ukuvuga kuri bureau de vote umuntu azokirotrouva afise les carnets zirimo amapiese de bulletin de vote 50 habe n'iyindi ishobora kuba irimo 25. Nifodera ko muzifata kumwe muri verification ndagiro bazohakane ngo je barampaye carnet upfe kuhengo ndatwaye ngo zose zirangana. Il faudra muri verification kuzomenya ati ngwaye combien de carnet de 50 pièces, combien de carnet de 25 pièces pour ushobore kutotaliza le nombre de bulletins de vote ukeneye muri ceci. Izo rero ukuntu ziba zikoze ni hakujya kwa mashikiye. Hakujya kwa mashikiye urabona ngiyi bana kwiriko inimero. Reka subira inyuma gatoya les identifiants. Ngiyi bulletin de vote mfise ngaha yari destiné pour la province de Cankuzo. Hacaba ko code ya province, code yari 04 commune yari Cankuzo, hagacaca ko code ya commune nuko bashize mu Congereza. Iyi ni nimero, izi ni nimero z'ikarne. Nuko twe muri verification izi nimero ziba zanditse ko za bulletin de vote yose ifise nimero turaverifia kugira tumenye ko iyo bulletin ari igiye mu Cankuzo. Ibi rero munje muri verification aya madetaye yose mutegerezwa kuyaraba, kuko mutayaraba ni hamwe hagera umunsi w'itora ukabona ufise uri mu Cankuzo ukabona ufise bulletin de vote yanditse ku makamba kica kibi kibazo. Ututagura kugira ingorane ugiye kuri iyi page ya kabiri, iyi page ya mbere uzokugura bulletin de vote nk'ahari abakandida batanu usanga ufise abakandida indwi kuko watwaye bulletin de vote itari destiné kuri komini wawe. Hajya muje muri verification muze ibintu biba bibarariye mutegerezwa gukora. Murashobora kubona bulletin de vote akayitwara akirotuma ageze kuri tele cyangwa anashaka ikanamwesha igashika no kuri bureau de vote ukavyumvira kuri radio. Yaba ari defiance naho ubakaciye mu niveau ya logistique uravye amayeshero n'amayitape bica byategerezwa kuba detecté mu gihe ahantu hose bigenda biraca bakoze akazi bategerezwa gukora. Naho kayo kweshaka muri logistique niyo kweshaka muri ceci ubigende yeshaka president wa bureau de vote ushashika kuri PV. Ukuva muri verification ibintu byose tubabwira muze murabinota quelque part ko turatura muri verification abaza bakabifata minene. Benshi baratangura kugira ingorane no telefone bari kuri telefone umwanya bagifise n'ukuronka ibintu. Iyi rero bulletin de vote nababwiye ko ari hasheke Manuel arashobora gufata gire abereka ingene arama nimero nababwiye chaque bulletin de vote ibiriko na nimero yayo. Reka Manuel abereke rero ingene sikintu umuntu umumandura bureau de vote kugira bulletin yononekana muteza kuzobereka ati bulletin de vote bayicira irafise utuntu akujya kwa sheke niho bakatira bulletin de vote kuko utabimusiguriye we barashobora kukifata kagihutura bazobona raki. Ariko wamusiguriye ukamwereka ati hari ahantu dupointiye ni gutegerezwa ukatira bulletin de vote kandi kanisiga ikisigara ko susherekana ni nimero ya bulletin de vote yagiye. Murabona kwiva ko neza mugaje murandaba ma envelope sécurisé hajya kuri ko baratuzanira ibi basanga bulletin de vote yacitse hagati ukiyumvira ingene byagenze bikagusiga kweri utu detail tuba badusiguriye abamambre ba bureau de vote. Ngubu iyi murabona ko hari urabona uyihindukije
nuko petetre ndi kure uyihindukije irafite ubuntu bw'ubupointier benshi n'ibintu babwira abamambre ba bureau de vote kubera iki niho bazingira kugira bice korohera umuelecteur kuyinjiza muri urne kuko umuelecteur utabimusiguriye canke kujya president wa bureau de vote ngo abimenye abibwira abaelecteur arashobora kugifata akakigira uku agishize indangwa tuzanga urne yari kontena abaelecteur 400 iciye ijambo desi ngaca gutanga ingorane ngo urne yuzuye ngo dukeneye iyindi ariko wamusiguriye suiva ahantu urabona ahantu pointiye mu kwizinga arafise ko ntayizinga ikaca yegerana bikaca vyoroha ko yinjira muri urne bitagoye mu electeur iyi rero mu kuzinga urabona ko hari utuntu nzaha utundi turi ngaha uzinga ukurikije utu tuntu murabibasigurira baca babi bonyene barabigira murabuzinze aha ica yinjira facilement muri urne Tuma dusabe hagira umuntu umwe hajya umuntu avyikoreye ko n'ukuboko ntibabibona aze tumuhe ino carne afite ino carne ya 50 bire do vote ino carne atabure arabe nito twari aho turi kubera ko aheje kubishikiriza hari gusanga bayitabuye ahindani kace kwa kavana yo gusa ayivanyeyo nuko yuko inimero ino biretse iri hejuru sigara ku isushi kongera ikajana niyo afite ngaho buryo mfashe no carne isushi shobora kubona amanimero y'amabiri natanze ndavye isushi kubera amanimero asigara ko hejuru angana asana nimero ya biri natanze iyo rero itaburi no hejuru je kibazo tuzibura zose nashaka sabe hagira umuntu azagerese tunya Bonyaruzi abameriko atwere ko bazinga merci turagira muri simulation no musikali séance ya simulation ngira babyo kandi kaza ujya mu mama aze akoze kinoki iyi ni carne yawe batatabura urabe ko tutabura twatwita tubona ego we agira shwa hariya we agira shwa harimo abakanda bangahe ngaha umwe abiri batatu bane batanu urashwa zisa ugashira aho ushaka hanyuma waheje gushwa zisa ahugira muri miya izorwa base ko akatampo bamaze gushwa zisa ushaka wewe urahejeje uzingira hehe mu bwiherero singa iyo biretse yawe zinge aho zinge hari iki aha ndimo ndazingira hari uturongo twerekana aho umuntu ashobora kuzingira bwa mbere hari imirongo ibiri iri yampara iri inyuma n'undi umwe ukitse ukumva abanza ipartime uri horizontal akazinga hamwe yindi kote uri horizontal akazinga arazinze mu bwitozi ntangere indi etape ya kabiri wazinze rero hanyuma aca yindukira rero ngaha marabona wa murongo wundi nabwira ukitse nguyu hano niwe aca azingirako zinga etape ya kangahe ya gatatu aba ahejeje mucugira gute
uhejeje cayegiye nuko bimeze yego murakoze utu tudetaye tugira Imana turi kumwe n'abasesi kandi ni byiza rwose ko nibaza ko aribo hanini directement bazokora n'abamambre ba biro de vote n'udutaye duto iyo hageze formation y'abamambre ba biro de vote usanga umuntu ashobora guca kumenga naco tumaze ariko akabibona igikorwa nyezina c'abatora kiriko kiraba utuziko turabibabwira kubera ufatira ku vyagiye biraba kugira cette fois-ci ko tugize Imana twaba turi kumwe na mwese n'abasisi ejo ahazobiyungorane irasoba tansigura izohaba tubwiye kuko tuvyumviye mwanya umwe nkuko yakuba president yabitubwiye tuvyumviye umwanya umwe kimwe kandi inkuru tuyironse kumwe hariho amadokima sensible nka liste de margement tandokima mwabonye ko hari envelope ibirimo nazo turazibereka iyi ni liste y'abaelecteurs kuvuga kuri bureau de vote muri matériel sensible bihari haba hari liste de margement no kuvuga liste y'abaelecteurs inscrits kuri iyo bureau de vote bababwiye yuko ikikorana na fiche de pointage kuvuga umu electeur aje iyi ni ya liste ubanza kumurabira ko uwo mu electeur ari privé asanzwe ari inscrit aho hantu uhejeje kumubona ugakosha bacuja kuri feuille de pointage wambere arashitse feuille de pointage acaja ko numero 1 no kuvuga à la feuille scriptée ategetswa kuba rapprochement entre aba fiche de pointage ni liste de margement ikintu kica twiza kubitandukanya nizi dokima zibiri badusiguriye kare hariho liste additionnelle niba abantu la CENI iba yashizeho arrêté yotoriza ko ashobora gutoreraho bageze hose nabo baca babajere kuri iyi liste additionnelle nabyo bikaja kuri ya raporo batubwira kuri PV des opérations de vote iyi nayo ni iyindi mwe bavuga ni fiche ya vote par procuration kare bayivuze kuvuga umuntu aje gutora par procuration batubwiye ko ateza kuca bamwandika kuri iyi liste iyi niyo liste binazanye ce sont des listes ni ibintu byakoze ande muri 2020 angiyi ni reyere nabazaniye hari Rutana Mpinga Kayove Ecofo Mugondo bureau de vote numero 3 nk'ubu nuko bwabaye ikibazo muri groupe constitutionnel bagatumira kume iki kintu umuntu aca kibashije igaca gica urubanza hanyuma nazanye na modele ya hariho ntuze nazanye iyi ni PV yakozwe ni kugira bibasiguriye PV nawe nyene reka ndayigaruke ko kuko urabona ko ari dokima bose bagumye bavuga ikomeye na Jesse Rogenda nagize ico ndayivuga ko bababwiye yuko iyi procès verbal si ikintu urinda kurondeza namuje kuva mu Rumonge uronka dokima tukubanza ukareba ko yanditse ku Rumonge no kuvuga PV ja Makamba iba yanditse ko Makamba PV ja Ntahangwa iba yanditse ko Ntahangwa uje muri verification iyi PV izoba itegekanijwe pour ceci Ntahangwa ngiyi ari province Rumonge commune Rumonge Coline Gihwanya Ecofo Gihwanya PV numero 4 yujuje isaha itariki igikurikira barujuje isaha ujye babwira iyi ni PV authentique yakoze hano ariko ndababwira iri bien signé nayizanye kandi iyo bana PV modèle kuko yanditse neza ibintu byose urabona ko byari bipanze neza ajya amadetail yose abujuje mpaka bose n'abarasinye abantu bose bakenewe urumva rero umuntu akoze akazi neza unazotuzanira PV imeze uku utagira rature
clôture itemerwa kuri PV de clôture. Hariho y'amanvelope Chantal yavuga, ni envelope zisanzwe nk'izindi mugabo na particularité ziba ziriko amaekrito. Ngiyi yababwiye N amaekrito abayerekana uruzuza type d'élection, province, commune, colline ou quartier, centre de vote, bureau de vote nimero yayo. Kandi kinakwereka munsi cette enveloppe contient nk'iki jewe simora ntabura abantu dora dukorana kuri tele naho bahabaye kuko birashika dukoresha abakozi benshi. Kumva nk'umuntu yaje Bujumbura muri verification, yaje yaharaye, yazindukiye muri logistique, twakoranye umunsi wose, yashika agaca tubwira ko yatwaye ibintu ngo ene urasanze yatwaye canke yatwaye nyinshi. N'ibintu biba vyanditse ko nk'iyi ene ntayerere kuko ubona birakwereka ati cette enveloppe contient zose niko ziteguye. N'iyi ene uko nyene munsi babanditse ati bulletin de vote exprimé pour les candidats. Nta rezo yuko umumambre wa bureau de vote wabimusiguriye ashobora converse na enveloppe vyanditse kandi urabishika ugasanga oriye gushiramo nk'izi les bulletins de vote exprimé bashizemo inverse. No kuvuga ko uwo muntu no gusoma ntaba yasomye biriko hejuru. Amanvelope yose rero ni nkamwe, reka yaraheretse kuri vyo twise ibikoresho bito bito. Mugabo twari turenganye ya envelope bavuga sécurité. Jewe iyo ndiko navuga ibi by'ibikoresho, réussite y'amatora hamwe twakoranye tumaze gukorana igihe kinini ihagaze kuri ya envelope sécurité. Umuntu wese azokora igikorwa nta parvene kureisisa ngo atuzanire envelope sécurisée ikwije ibikenewe vyose, akazi kazoba kamunaniye. Bana kuva mu gatondo havuzwe PV, haravuga bijya bintu byose mwagiye murumva ikintu kiza kibihwamika byose niki. Ababizi barabizi ingene ubuza envelope sécurisée ushobora kutaryama n'agasho ushobora kukajamo. N'ikintu agomba kivuge muri rapatriement turiko mukorekta les enveloppes sécurisées. Ndayigaruka uriko les enveloppes sécurisées ukamuzi ko muri commune ufise bureau de vote 300 muzozane 299 enveloppe sécurisée uzoca usigura iyo bulletin de vote yagiye. Kandi muri décharge bagira ndababwira yuko muri logistique iki nico gicubanza rw'amatora. Umuntu wese yo kwitwara hajya agomba guta mu mutego seni. Ikintu kizoturenganura ni ya envelope sécurisée. Umutima wanyu wose muwushire kuri envelope sécurisée abantu mugiye kuorganiza amatora kuri tele. Muri logistique cyo tuca dukora hajya mushitse igihugu cyose turagiklasa tugakreya amakartier y'ibibiri. Kandi byaradukijije mu matora ya 2018 jo kuri referendum baritwariye seni. Nuko ntibuka hari yari Makamba menga sinibuka province yari Rumonge baritwarira seni. Cour constitutionnelle yadutegetse aya envelope sécurisée ko ategezwa kuyabona muri cour constitutionnelle. Twajanye ikamyo 8 biro yari ihari iraze amakomisiyo bashizeho baraza abakozi ba seni bagorewe muri cour constitutionnelle. Twarumvise muce mwiyumvira ico gihe tutaba twarazironse muri logistique ngo tubipange hamwe kuko bahamagara commune par commune. Baravuga ati ngubu commune tere Rumonge ifise ama bureau de vote tuzanire tugaca turungika bakaverifia byose bakaraba kandi urubanza rwaciye ruhera neza. Urenda bibabwiye umutima w'amatora uhagarare kuri ya envelope sécurisée. Umuntu azobineglisha. Twarabonye abantu bazana envelope sécurisée zuguruye. Twarabonye abantu bazana envelope sécurisée akazana 5, undi bakazana 8, akazana 18.
kwiyumvira ingene vyagenze ukabibona. Hariho n'abavuze ati none ikora gute. Ikifasha ni envelope nk'izindi nuko yo yari ya plastique no kugira ibigiyemo vyose kuri biro de vote vyugawe bahejeje deploiement bakugara iya envelope bakayugara nta wundi muntu afise uburenganzira bwo kwiyugurura uretse ku pensionnaire aba ya envelope iri destinée muri ku pensionnaire haje umuntu ayizanye yayuguruye no guhanwa arashobora guhanwa kunikora rero bisanzwe hari akantu hakurya turako tugakuye ko cawugara hakurya kwa envelope rero maze kugara atari umukasi zosubira kugururwa ariko habaye urubanza igiye guca urubanza muri pensionnaire nibaza ko iki kintu twese tucumvise muzozitegurire neza muri sesi muzizane ziriranje tumenye ati biro de vote natwe tuzibike neza ku buryo bikenewe na seni izironka ku bikorwa bashaka kuzikoresha. Nibaza kuri envelope sécurisée nibaza ko ari wamyabaza ingene yubugwa ngene ikora kandi ibiremereye ko cyo narigeze gupima hariho zihora ziza zishikana meme w'ikiro ibiri 8 imwe reka niyo isantraliza ivyabereye byose kuri bi anje madokima yose mujera yose wachipa ya ndanga kujya mikafusanga ajayo nk'umunani unefu urakoze nibaza ubutwabandanya kohereza ku bikoresho duto natweretse kuze ngo ni duto navyo nyene bifise akamaro ni ibikoresho dutanga ku biro vy'itora kugira bifashe nk'ubu uratse ko hazoba amatora abiri azobera rimwe hariho itora ry'abashinga amateka hakaba n'itora ry'abajenama ba komine ukuvuga ry'amasanduku ari imbere abiri tuza gushaka ibintu bitandukanye kugira umu electeur aje kuko azogira choix zibiri azokwinjira muri izo afise bulletin de vote zibiri hanyuma izo bulletin de vote zibiri zice ziba departage wo mu bagiye ku ma urne mu biro vy'itora perezida wa biro de vote atezwa kuraba neza disposition ya urne kwifasha aba electeur kubona yuko iryo sanduku rigenewe abajenama ba komine irindi sanduku rigenewe abashinga amateka hari abafata disposition y'amasanduku ugasanga bariko kuburyo n'umu electeur agashobora kucabona facilement isanduku yariyo perezida wa biro de vote muzomubwira ko tezoguma veya akaraba ko la disposition des urnes zifacilite aba electeur bavuye muri izo loi wita babona ati gesa ntibemverse usange bulletin de vote ya conseil communal bayishize ngo badepite ibi rero nico bimaze tuca ibi ukundi icyapa naho nyene hariho akantu urako tubabanya kumuri bimwe bimaze igihe kinini usanga bitoroshe ko kubivako ko nk'ibi hari abatabibwira abamambere ba biro de vote kora ndabibona ku masana bacu usanga bashize ko na scotch basanga bakoresheje scotch aka rero kuye ko turaba naho nyene mucurike kugira bisomeke barabwira ko badacurika kugira bishobore gusomeka ushirako bacaba ya disposition twavuga ku by'umu electeur noneho imbere y'itora ritangura perezida wa biro de vote mwamwambwiye izo sanduku aba yasiteguye akanasigurira abantu bose baraho kamwe bateshwa kubabwira ati sanduku ni yerekeye aba isanduku yerekeye aba kugira ntibaje kuturagirika hageze ko batora bo hari akandi kantu kari ngaha ijya tuyita fichette
irya circuit de vote mwabonye ko ari handende ibi birendika n'amafreshe ushira mu biro de vote ariye tubahaje kuzitanu raporo yazijya meza kuko mu electeur ko yavansa iza fichette nizo zerekana lo circuit ngenda agenda paka gushika ku meza yawe